Birateye isoni cyane kubona intumwa za leta y'u Burundi zanka kwinjira mu nama yari itekanijwe uno munsi, aho Burundi bwaca imbere y'abahinga ba komite y'agateka y'akazina muntu mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ahi Geneve mu Busuwisi, kuko leta y'u Burundi yaciye isaba yuko botaramura bamwe basanzwe bakurikirana ubutungane. Bahaye icegeranyo c'abakurikirana ubutungane, harimo izina ryanje kandi nari muri iyo nama, hama baraheza baravuga yuko batansohoye iyo nama badashobora kuyitabira, baca bahagarika ngaho kuko musanzwe ndi ku mutahe w'ubutungane bw'u Burundi. Niho rero inama mu gutangura abo bahinga ba komite y'agateka y'akazina muntu baca bagira inama hamwe na leta y'u Burundi, babamenyesha yuko atabubasha bafise bwo kunsohora muri iyo nama kuko natumiwe bikurikijwe n'amategeko, hama nkaba naje muri iyo nama nk'userukira agateka y'akazina muntu, yuko iki kibanza ca ONU ari kibanza kidakumira wari uyu canke uriya, arico gituma bokwemera yuko bobandanya iyo nama. Niho rero leta y'u Burundi yaca itanga icegeranyo kirasohoka, hama abahinga ba komite y'agateka y'akazina muntu baca bamenyesha yuko inama ibandanya, kuko hari ibihugu bimeze nk'u Burundi bikunda kugira inyifato nk'iyo. Urumva ivyo rero birateye isoni, ni ibintu bitesha agaciro u Burundi, kandi birerekana neza ishusho y'agateka y'akazina muntu mu Burundi uko kifashe. Hama nkasaba leta y'u Burundi yuko yozireka kwitwaza ibintu bidafashe, ngo imitahe atanamwe ikurikizwa, imitahe amakungu azi ingene yatanzwe, ahubwo ikitabira ibikorwa nk'ibi, kisigura ikavuga neza aho bagejeje kubahiriza agateka y'akazina muntu mu Burundi.